Yes, nizere ko mumeze neza ko impande zose zigiye zitandukanye. Nagure ndabaramutse mu cubahiro canyu aho mumva mukagera ku isi yose. Aho muzi yuko tubaye ibiganiro nyene biba bigiye bitandukanye. Nkuko mubibona ni Nox TV kuri je ku bantu batamenyereye ku bantu ari rya mbere muravye ikiganiro ni bitatu Joel. Ku basanzwe banzi nyene nkuko ndabakunda ni bitatu Joel. Sasa rero ni mood nyene nkuko mumenyereye nkuko ibintu biba bimeze. Aho ndabakura hahandi nkabazana hahandi nkabasubiza hahandi hose nkazunguruka kugira turabire hamwe uko ibintu biba vyifashe. Sasa rero murabona ndi kumwe no munyakaranga ni Fabrice beshe muramumenyereye aho tuza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye kuvyerekeye akaranga reka no kuvyerekeye ibicurarangisho kama bigize igihugu cacu c'u Burundi. Tuza kurabira byinshi hamwe bigiye bitandukanye. Fabrice umeze gute? Umeze neza cyane. Umeze neza. Yego. Kuri jewe nkuko tutangura uziko tuba turi muri mood kugira n'abakora dukurikirana ibintu bishoboye kuza kuyindi impwemu cyaye kuyindi mood ariko nizere ko umeze neza. Meze neza cyane. Ndaramukije abakunzi ba Linox TV nkaramutsa namwe mwashoboye kuntumira muri kino kiganiro. Hama abakunzi banyu bose iyo bava bakagera nkaba nanje ndabaramukije kandi abatumiriye gukurikirana no kiganiro bakahakura ibintu bitari bike vyiza cyane. Yego. Duherukana muri kumwe na Mutama Gerard ariko uno munsi nakuze nka Fabrice nkuko beshe bakubona nyene ko ubutagasi nyene guma witagatira no mu bintu by'akaranga byose. Ndabona ko wambaye iby'akaranga urabona ko wikwijije kabisa. Murakoze cyane. Ikintu rero tugira bazita imbega canke inyambara bami niko abakera bambara hawa wikwije neza bagita ipfundo ku bantu b'abagabo. Yego. Beshe barakumenyera ariko kugira dutangure ikiganiro n'izi donido. Yego. Barabona ko wambaye ibintu bigiye bitandukanye. Kimwe uragisigura uvuga ati ki ndacambara hakubera uku nyene byose muri rusange nk'abantu bawe ko barakubona nyene ukuntu nyene washajije. Murakoze cyane. Izi nimbega zambara abashinga ntahe n'abazambara bamikera n'abashinga ntahe. Ego iri ni ipfundo izi zo munsi bagita ipfundo hama hejuru naho bawita ngiranovuga umutamana hama uyu bawita umuhivu rero cari kimenyetso cuko hari amahoro. Muhuye n'abantu bambaye umuhivu kubera uba wera baca babona ati namahoro naho baba abantu kera abaganwa baragwana kuyagurire bahuye bambaye imihivu baca babona ati namahoro nta muntu yashobora gutera uwundi no kuvuga urugamba rwaba ruhagaze. Ibi navyo nibitako ni kimenyetso murabona ko hariko idrapo y'igihugu cacu kiri gitako co mu izosi kiri gitako co mu mutwe kinaco nico ku maboko. Ibi navyo nambaye ni nudutako nyene duto two muri twerekana ubumwe bw'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Musanga ko madarapo y'ivyo bihugu yego kugira dushaze twerekana karanga kibihugu byacu mbere nako hakujya ibihugu byacu abo dusanzwe dusangiye ishira hamwe ryo muri East Africa Community. Yego. Twumvise akaranga tuza gukuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yego. Kandi siguro y'ibintu abantu badashobora gutahura. Ariko kuri Fabrice nk'umunyakaranga nyene abushimitse akaranga ku muntu atagatahura ashobora gukuramo ibintu nka bitatu bimeze gute kugira bishobore kumufasha mu buzima bw'umuntu abarimo cyane cyane ngaha mu Burundi. Murakoze cyane. Akaranga ni ikintu kiranga umuntu muhuye ukavuga utujya muntu no muri iki gihugu cyangwa ukavuga uti ndavye inyifato yiwe. Ico nigira kabiri ndabona ko ari wo muri iki gihugu. Igira gatatu ndamuravye ingendo yiwe nkabona imyitwararike yiwe ukuntu ameze nca mbona ko ari uwo ngaha muri iki gihugu. Tuvuge nk'ubuhuye n'umuntu n'ururimi uhuye n'umuntu kumva aravuze ururimi tuvuga tujya no mu Burundi kijya n'ikirundi avuze mu gihe usanzwe ucumva tuvuga tujya no mu Burundi umurangiwe niki umurangiwe n'ururimi rwiwe cyangwa kamuraba ukuntu yambara nk'inyambaro nambaye iri ngaha iwacu honyene nta handi uzoyisanga. Ugiye aho hakujya y'amazi usanga bo bazambaye nk'izi muga bashize ku ishati y'amaboko maremare ucuvuga tujya no mu gihugu cyo hakujya yacu.
uriko uravyumva umurangiwe n'inyifato yiwe canke umurangiwe n'ururimi rwiwe canke umurangiwe n'ingendo yiwe ubonye umuntu afise urukundo ukabona ukuntu yakira abantu bashobora kuvuga uturya muntu ivyo vyose n'umurundi kuko abarundi turafise ukuntu twakira abanyamahanga tukabitaho gose kurusha abandi bo mu bindi bihugu nivyo murakoze hari ikintu wambaye ku kuryo aho tubona yuko ku kubamfu kenshi badakunda gucambara yego isiguro yo kwambara ku kuryo ubwa ku kubamfu umuntu ntashobora kuvyambara hari abantu bagira amakenga bavuga ati kuko umuntu yambara ku kuboko murakoze cyane ni kubera mu bisanzwe izi mpuzu nambaye nababare ko ari impuzu zambara abantu babashinga ntahe hama rero iyo umushinga ntahe abafise icumu ni kuko nicaye na je kuba mfise icumu hama urifashe uku kuboko ntikuba kuboneka kuba gufashe ngahaye muri iri fyinga rero nta kamaro kuko nza kwambara ngahaye kandi ukuboko mba nanyegeje icumu rero ritwagwa no kuryo yego kubera bafata yuko umuntu no mu kwivuna umwasi mu gutera ateresha ukuryo nivyo hari abantu bateresha ibamfu muga murazi yuko mu gutera umuntu ateresha ukuryo yes mumvise ko akora tugira ibintu byinshi bigiye bitandukanye Fabrice reka batuze mu ndirimbo z'akaranga muri rusange hama mu mwanya turaza kuza nka Fabrice ni indirimbo z'akaranga ubona yuko aha mu Burundi sikirenga cyane ubona ko abantu batari ko baritwararika karanga nkuko bari kurabisigura yego tuje mu ndirimbo nka Fabrice nkuko akunda kuzikora wibaza ko ari kubera iki abarundi akaranga batari ko barakijukira cyane aba banyamahanga batuzanyemo iyo miziki kavukire yabo ugwaruka rwacu natwe gwaradebukiwe kwitaho imiziki kavukire yacu duca dusanga rero ko ruhurumbira imiziki yo mu mahanga nko bazanye indimi zabo akaba arizo twigamwo ugasanga turiko turibagira ururimi rwacu niko n'ibicurangisho kavukire n'imiziki iwacu wasanze twayibagiye hama benshi batakurikiye imico yacu baca baja muri iyo mico y'inyamahanga ukaba ari naco gituma ubona imvyino zicuraranze ku buryo bwa kava amahanga arizo nyinshi kurusha izakaranga mugabo duhiriwe duhishije ubu uye bariko baravyijukira urwaruka rwinshi ruko rurijukira imico yacu hariho n'abakora imanza z'ikirundi ugasanga batumiye abanyakaranga tukaba tubona yuko biriko birasubira kugaruka bukebuke biriko biragaruka bukebuke n'indirimbo n'indirimbo zo muri izi dukunda kwitwa sekira ubona yuko bako barijukira nka Sadbi hari indirimbo rero gukora harimo ico bitwa ikembe biraryoshe n'abandi baririmbye urumva yuko biriko biraza ku rundi rwego yego biraryoshe cyane iyo umuririmbyi nka Sadbi canke n'abandi baririmbyi bandi ashizemo ikembe agashiramo igicurarangisho kavukire ciwacu ahubwo jeno nabahimiriza bagashiramo indonongo bagashiramo umuduri bagashiramo uruharamba bagashiramo mbere n'ingoma hariho uwitwa Yves Kami yigeze gukora indirimbo irimo ingoma iraryoshe cyane Kajanine wese yarakoze indirimbo irimo ingoma byari biryoshe kumviriza cyane kumva ko ari umuziki twokwita mu kinyamazuru ngira tradi moderne ukumva ko akiwacu karimo nako mu mahanga karimo byose bikubakana kuko kurahura ubwenge navyo birakenewe tugakora umuziki kavukire ugezweho uvangavanze w'ibicurangisho kavukire n'ibicurangisho byo mu mahanga kuko ivyo binyamajwi dukoresha navyo turabikeneye nazinya ngoma zirakeneye kuja mu binyamajwi zigaca zivuga neza ugasanga umuziki wacu nawo uragiza kanovera uraduserukiye no mu mahanga bakavuga hariho akantu twumvisemo ujya muntu yahora yumva ujya muziki w'iwabo akumvamo igicurangisho kavukire atahora yumva iwabo aca hurumbira uwo muziki akaja kuwumviriza akawumvisha abandi aba baririmbyi bacu kazosanga barageze ku rwego rwo hejuru batari biteze yego nino Fabrice asanzwe ari afise club arimwo niyo tugira tuze ko usanzwe officer n'ugwaruka rwinshi mo yaba mu abatoyi abakuze bagiye batandukanye ariko reka tuze rero muri club n'uyu mwaka ubona turimwo nikiye Fabrice ko arishimira ku mugwi wiwe biko biza gute mu gwaruka mwakoze cyane ni association culturelle umuco
ni association iriko iratera imbere ku rwego rukomeye cyane, ikaba imaze gukwiza imyaka 2 novuga nishasha. Mugabo turavye aho tugeze dukora ibikorwa, tukaraba abakunzi bacu ukuntu batwitayeho, tukaraba imbuga ngurukana bumenyi zacu iyo twita Instagram, ruriko ruratera imbere, dufise abanywanyi benshi baduhurumbira association Critère Umuco. Turabona ko tugeze ku rwego rwiza, turamaze no gusohora imvyino kavukire 2 zirimwo ibicurarangisho kavukire, twebwe birimwo byose, harimo inanga, harimo umuduri, harimo ikembe, ivyo byose birimwo n'umwirongo urimo. Rero hariho izimaze kuza ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Kuri YouTube twashizeho audio, ntiturashiraho video irasohoka vuba cyane muri uku kwezi turimwo. Mu mpera bazobona video twakoze, amasanamu abona, baturaba bo turi, babona inyambaro yacu ukuntu twambaye kavukire, baryoherwe cyane. Ahubwo ndatumiye abanywanyi bacu babe baraja ku rubuga rwacu kuri YouTube, kuri association Critère Umuco, baje kuri Instagram kuri association Critère Umuco, babe barimenyekanisha, bimwe tuvuga ngo subscribe, tweje no vyita kwimenyekanisha ku rubuga rwacu, bakazoca babiraba, bakabibona, bakabona karanga k'igihugu cacu. Abashaka kurahura ubwenge bakaburahura, abashaka kutwigirako bakatwigirako, natwebwe kuko turigira ku bandi kubera murumva ko tukiri bato. Ni indirimbo uvuze yuko dirahari, bagende bayirabe, video nivyo vuba irasohoka. Ariko mwiyo ndirimbo amajambo umuntu yokuramo nk'ikintu nyene avuga ati jewe reka ndayumvirize muganza gukuramo ikintu kimeze uku. Murakoze cyane. Ni imvyino yitwa mu mararo, icitabazo kivuga ngo mu mararo iyo hamye inyambo. Murabona yuko muri kino gihe inka baduhimiriza yuko tuziragirira mu nzu, tukazigaburiraho, tukarima, tukazirimira ubwatsi, tukazihera mu nzu. Mugabo kera hari amararo aho inka zaturukira naho iyo zataha. Muri iyo mvyino rero tuba turiko twibutsa abantu ba kera, dushaka no kumenyesha ugwaruka ruriko ruraruka ubu ukuntu imigigwa y'inka yari imeze kuva kera narindi. Inka kera baraziturutsa zikaja ku misozi zikarisha ubwatsi, hama zigaturuka mu gitondo, bakavyukiriza mu gitondo ca kare, bakagarukana mu rugo aho zarara, bakazikama, hama bagasubira bagaturutsa inyana, bakazishora aho bita ku vyambu n'ahantu amazi uruzi ruba ruri, hama hakaba ahantu hanini yagurira, inka zikagenda zikanywa amazi, hama zigahodoka, zikaja mu kiyaya zikavyagira, hama ku mugoroba zigakwaza, hama zigataha. Ziriko zirataha hari imigigwa zigira bakazivugira ibicuba, niyo baziturukije canke ziriko zirataha hari imigigwa zigira kwiyamiriza, kuzihamagara. Iyo ziri muguri bagira bazikama hari imigigwa bazikora yo kuzivumereza. Ivyo vyose babisangayo muri iyo mvyino. Tuba turiko tuributsa bakera, batama bakera bayumvise irabaryohera cyane, ariko n'abantu bubu nabo bakumva ivyakogwa kera imigigwa yakora ku nka. Ntidushaka yuko rero akaranga kacu kagenda kagirire, dushaka kukamenyesha abahari nabo baze babisigire aho bazosiga. Yego. Ariko incagira ubwabwa babana bavuka ngaha mu gisagara, ibyo bari kura bivuga baca babibona nk'indoto muri bo. By'amararo ngo ari byo bari kurasigura. Babana rero baba bavuka ngaha mu gisagara cya Bujumbura, bona yuko baca bavyumva nk'imigani. Bavyumva nk'imigani, muga iyo babonye amasanamu baca babona ivyo ari byo, kuko ayo masanamu yacu turiko turakora arimwo mu mararo, bakabona iraro. Hama tuvuze kubirura barabona abana bariko barabirura, tuvuze guhaza barabona umuntu ariko arakama inka ariko arayihaza, tuvuze mu biyaya aho twagishira inyambo barabona ibiyaya. Byose barabibona bakabibamwo, bagasanga nabo barabikunze. Reka rero kugira tuje muri mundo uducishirize ko gatoye. Ndabacishije ko mu mararo. Yego murakoze.
ngo nkundira ndakuyage wangarukiye ngowe mu marariyo hamye inyambo namuganye ibingo yacambwira ibintwenza mu marariyo hamye inyambo namushikaniye binono bizunguruka igicaniro mu marariyo hamye inyambo aca nkubitira bikonjo bikungira ibisabo mu marariyo hamye inyambo nturagahorana iteka wamanye mu muryango mu marariyo hamye inyambo nzohora ndakuyaga kandi ndakuririmba mu marariyo hamye inyambo nzoheba nje kuraba mu marariyo hamye inyambo bavyukiriza guhaza imvyeyi zikavumera ivyansi n'ivyakirizo vyuzuye ku ruhimbiyo mu marariyo hamye inyambo ico cari gitere kwiryosha uzi ko indirimbo iraryoshe cyane Fabrice ariko ofisi ijwi wararigoroye murakoze cyane Fabrice ni igiki yishimira ubu ni kuva kera uri mu karanga n'ubu karimwo akaranga kamaze gushikana hehe mu buzima busanzwe Fabrice urakoze cyane ikintu nishimira n'ukuri nuko akaranga kangejeje ku ntambwe ikomeye cyane jewe akaranga karanyigishije kaminuza nkiri muri mashure ya no kwita yisumbuye no muri primaire sinari bwabona ivyo arivyo muga maze kuza kwiga kaminuza ngahura n'abandi bakanyakaranga nanje nkajamwo byaramfashije byanyigishije kaminuza byaratumye ndonka akazi hama ubu uye nivyo njyamwo nivyo njyamamwo nivyo bimbeshejeho jakaranga niko kambeshejeho ubarantumira mu manza haba mu manza zo gukwa haba mu manza z'ubugeni haba no mu zindi manza abaryoherwa basohora abana canke abafise ivyo no kwita anniversaire umunsi w'amavuko barantumira bose nkaja kubaryohereza imanza abo nabo urazi yuko mu Kirundi bavuga bati iminwe iryoha inyuranye barafise ikintu bambarira nanje nkagenda nkabaryohereza imanza abantu bakankunda nanje ngakunda umwuga kuko ari wo umbeshejeho hama nkabona kubaho nkabona abana banje babayeho biga neza bakiga heza kubera karanga yego ni Fabrice bakora kurikirana ikiganiro yaba boss bagiye batandukanye bashobora kuvuga ati Fabrice ashobora kuba azimbye gose kugira aze mu rubanza ashobora kuba azimbye ni Fabrice n'amahera ngahe yaka iyo bagira bamutumira n'amatari banga amahera sinibaza ko no yavugira ngaha muri Inox ariko sinzimvye novuga yuko mfise ibiciro biciriritse turavye igihe tugezemo ibiciro vyanje vyamabijana n'igihe iminsi yose uyu mwaka uheze nkaraba ukuntu ibintu vyifashe ku isoko nanje ndagira ico ngize ku giciro mba ndiko nkavuga nti ndadugije kubera ikiro cibiharage uno munsi ayo kigugwa si uzosanga kiriko kiragugwa hirya yejo nanje cambona nti nanje noduza kwaye nico kimwe no mu mugwi muri association culturelle muco naho ne turaja turashira ku gihe ibiciro bivanye n'igihe tugezemo kuko nk'ubuye urabona y'amazi kare yahora gugwa 1500 hamukayagura 2 canke ibiharage vyagugwa yahamuka bigura ayarenze ko gatoya nawe uravuga uti iyo wumva uwo muntu aje kundondera isoko nimwe dusumira hamwe nawe ntarabona ukuntu ibiciro bimeze iyo rero mubwiye amahera muravugana muguka amara ati jewe naya kubera ibi nibi abantu rero bakadutahura kandi imanza bakaziduha nibaza ko ata weekend dusiba tutayaciye ni sama niyo duherukamwo nk'umugwi Fabrice asanzwe arimwo Club Culturel umuco kuri sama yagenze gute ku mugwi wanyu byabaye ibihe vyiza cyane byabaye ibihe vyiza cyane kuri twebwe no kuri abakiriya barabaye benshi novuga ko hariho n'abaturondera bakatubura mugabo no kuri twari twagerageje aho dushobora ni naho havuye ico gikorwa cyo gukora ayo masanamu wumva tugira dushire ahabona muri uku kwezi mu mpera niho yavuye uburyo niho bwavuye duca twikora ku bwo buryo tugakora ayo masanamu kugira n'abatari batuzi nabo bashobore kutubona hariho abatuzi ku izina batari bwatubone bavuga ati tubariza amaso kubabona kuraba ibikorwa byabo hama abakiriya bazoca bagwira murabona tugira twiyimirize igihe cyo mu kwezi kwa12 imanza naho ziba zihari abantu rero bazaba batubonye abo turi kugira mu kanya duce turangiza n'ugwaruka rwinshi ruba gwifuza kuba nka Fabrice
nakahe kajambo Fabrice ushobora kubwira urugwaruka rushaka kuba nka wewe kugira rubandanye rugira inyota nkuko Fabrice murakoze cyane ni ikibazo ciza cyane n'ukuri jewe urwaruka no rutumira gukunda akaranga k'igihugu cabo hama bavuga bati ugenda utabaza ugasaza utamenye nkibonye umuntu azi ibintu azi kirundi akurusha mu isanzwe warukwiye guca umwegera ukamubaza uti mbega haje ushatse kuvuga iki ivyo bintu wewe wabimenye gute urashobora kubinyigisha nanje hariho urwaruka rufise impano rudafise aho ruzerekanira wumva ufise uwo muhamagaro canke abavyeyi ndatumira n'abavyeyi bafise urwaruka bashaka ko rumenya ikirundi bashaka ko rumenya ivya kera kubashira mu mugwi ndangakaranga bakaza bagakurikirana ivy'intambo bakamenya ururimi bakamenya ivyaranga igihugu cabo bakamenya imico n'imigenzo y'abasokuru ni naho hari indero ihambaye kurusha mbere n'iyubu iyo umwana rero wawe akuza afise indero nziza azoshika kure hama bakerekana n'impano zabo zikabafasha nk'uko natwe ziriko ziradufasha yego tuza rero muri rusange n'imigwi igiye itandukanye harimwo Club Culturel Umuco amagaba yego amagaba intatana n'izindi nyinshi hunja kuki tutigera tubona mwagiye hamwe kugira mukora ikintu mufate nka stade Intwari mugira karanga nyene ku buryo mushobora kuzuza stade Intwari mwafatanye mu mugongo ubwo bucuti kuki tutabubona ko butagaragara murakoze cyane ni kibazo ciza cyane ariko no kumenyesha ko hari habamaze kubikora nk'amagaba barafise ico bita umukozo festival yitwa umukozo barigeze kuba bakoranya abantu rwose nibaza ko n'ubu batabihevye bariko ngira ngo barabitegura hama ikindi naco nuko no bwira ngira ngo ubushikiranganje bubijejwe bugafata mu mugongo mwe niyo migwi ikaja hamwe bayifashe mu mugongo kuko murumva yuko twikora ku buryo twarondeye twebwe nyene iyo rero tworonka abantu badushigikira bakadushigikira imigwi ikagira sohoka hanze y'igihugu ikaronka uburyo bakanatufasha imigwi ikaja hamwe hari icitwa fanade mu minsi yahera hariho na kwa kiburubumbiro twari twagiye hamwe mugabo muribuka yuko igihugu cigeze guca mu bintu bitameze neza byaciye bimera nk'ibisambutse ariko n'ukuri urakoze kubinyibutsa nibaza yuko nk'ivyo navyonte ari iciyumviro uduhaye abatwumviriza bose bari bafite ico ciyumviro no kuronderana tukaja hamwe urakoze uramutse Fabrice umuntu yo muhati turaguhaye imigwi yose igize Burundi uyiyobore ikintu ca mbere utangura gukora niki urakoze cyane ikibazo ciza ikintu ca mbere nokora jewe nokora ico bita no kwita bare nationale umugwi serukira gihugu hakujya hariho umugwi serukira gihugu w'intamba hakujya hari imigwi myinshi murabona na federation y'umupira w'amaguru y'umupira w'amaboko zirahari nokora jewe ico twita ihuriro ry'imigwi yose nkagenda mu migwi yose nkaraba abakinyi beza nkabanoba nkabashira hamwe hama mpeje kubashira hamwe hakabaho imyimenyerezo ku migwi y'intambo y'ingoma imyimenyerezo ku migwi y'intambo y'ikirundi imyimenyerezo ku migwi y'abavuzi bicurarangisho kavukire hama nabo akaba ari bo baca baja baraserukira igihugu mu makungu igihugu cacu kigaca kubona abantu bamukera rugendo baza guhurumbira igihugu cacu biciye muri uko kwamamaza akaranga k'igihugu cacu kumugwi serukira gihugu wakaranga w'igihugu ico nico kintu je cyambere no banza kubaka yes n'amajambo akomeye cyane turangirize ku bicurarangisho mukunda gukoresha twovuga ibicurangisho kama n'amoko agiye atandukanye ariko dushaka kuba tabitahura uratubwira kimwe kimwe ubwoko nibaza ko ubuzi cyane hama tubwira n'ukuntu muri rusangi abantu bashobora kubikoresha nyene akantu nyene umuntu wari we wese akora umuziki wari we wose ashobora kuvuga ati iki kintu ndashobora kugishiramo kubera uko murakoze cyane reka mpere kuri akamfise ubu bawita umwironge ukozwe mu mugano murabona ufise intoboro zine ariko hariho abavuza n'uw'intoboro zibiri nk'umutama yitwa Torobeka avuza umwironge w'intoboro zibiri mwumvise ndiko ndakavuza ukuntu kavuga ngira abantu baraja kugahera ko bakumvirize akona ico ni cambere ica kabiri hari umuduri ukozwe mu giti cyo bagipima nk'imetero
na santimetero 20 hama barakigonda bagashirako umurya w'urutsinga hama bagashirako ibikunga bitatu urafise nico twokwita imirisho yawo ibiri bakavuza urafise rero amajwi ugarukirako nturenza amajwi 4 ahoye numudure uvuga neza cyane mu mbyino cyane mu ndirimbo barashobora kuvuza hariho inanga novuga ko imeze nk'igitari mu bicurangisho byaje bizanywe n'abanyamahanga iyo nanga nayo ibajwe mu giti bita umwungo canke n'umumanda barakibubazamwo hama ifise imirya kera bakoresha imitsi y'inka ifise nk'imirya 8 hariho ibyo bita imyakiro n'indi yo hejuru ari ivuga iyo munsi niyo yakira amajwi yo hejuru irafise ivyo bita abijya amajwi yo hejuru n'amajwi yo hasi ivyo bita basse na solo ariko hari hijwi rimwe inanga ibuze na yone mugabo umuhinga wayo arashobora kuyivuza hakaba hariho ikembe na yone kameze nk'akantu k'agasandugu hama kakaba gafise imirya myinshi yo ishika nka 15 karavuga amajwi nka yose koko hama abariko barakiga karababaza mu nzara ariko nagacurarangisho keza cyane naco kone karafise amajwi yose nariko ndavuga uko ara amajwi ajya musanzwe muzi do re mi fa sol la si do ayoye arahari n'igicurarangisho gikomeye cyane gisigura byinshi gicurangisho c'ingoma mwese murakizi ziranditswe no ku rutonde ngira ngo mpuza makungu gwa witunga ntagegwa ry'igihugu cacu ingoma mwese abantu benshi barazizi zose no kurirwa ndazisigura hariho hajya no mu bindi n'igicurarangisho sinzi ko mubizi je kera nkiri mutoya tuvuye gutwikurura twagenda turavuza ukubise kurushi uvuga nka kujyaye hariko aravuga ikinyamajwi kinini ico no kwita base hariho uruharamba ruvuzwa hariya mu ntarakama hariya mu cibitoke ni usanga ruvuzwa ubwo je sinzi kuruvuza mugabo ndamaze kubona abantu bariko bararuvuza ivyo nzi ni nk'ivyo hariho n'urunyagara murabizi nibwo bakoresha kera mu kubandwa ariko ruvuga neza cyane abantu bariko bararuvuza hariho amayebe hariho amayugi bijya vyose n'ibicurarangisho kuko iyo uratamba wambaye amayugi aguha ingufu zo gutamba kungera umugere uri kuratambirako nivyo murakoze udusiguriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu muziki rero uje ku mpande zose gute bo bikoresha nta namwe bidashobora gukora aho nta hantu namwe bidashobora gukora mu rubyino ubwo ariko rwose canke n'ururirimbo rwaba twita basani birashobora gukora kuko iyo ingoma iri kurakubita ngo gi n'amayoga barimo agira ngo n'urunyagara rumwana ngo uragira ngo umudoro ngo den hama ikembe umwirongo byose birashobora kuvuga kandi bikajana umuziki ukaba umwe uwumvirije akavuga ati uyu muziki n'umuziki kavukire mwakoze yes ni Fabrice mumbese watubwiye ibintu byinshi ariko Fabrice ubwira turangize umuziki muri rusangi ubona uri ku rwego rumeze gute situngaha mu Burundi murakoze cyane ngaha mu Burundi umuziki uri kuraza ku rwego rwiza nk'ubu wigeze kumbarira indirimbo ya Satubi indirimbo ya Satubi iri mu gicurangisho kavukira ikembe ivuga neza cyane kandi irakunzwe ngaha mu gihugu irakunzwe no hanze y'igihugu mbere ngiriri mu za mbere ubuye ziriko ziravuzwa cyane novuga rero ko umuziki uri kuraza ku indi ntambwe idasanzwe hama n'imbyino ndangakaranga z'igihugu cacu ugiye kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi z'ama club culturel n'ama association culturelle usanga abantu babiri kurikirana ari benshi cyane cyane abari mu mahanga bakumbura ibihugu byabo kenshi usanga aribo baraba cyane mugabo no bari rwaruka guhurumbira no kuri ivyo mu gihugu cacu usanga bariko barakurikirana ivyo muri Amerika cyane kurusha ivy'iwacu ariko ivy'iwacu ari byo byarimo impanuro byarimo n'inyigisho zobafasha mu myitwarire yabo nivyo no bahanura ariko ataraho mbona biriko turiko turatera imbere natwe mu muziki kavukira Fabrice tugushimire cyane tuyaze ibintu byinshi bikomeye cyane n'umuntu ashobora kumviriza ikiganiro canke ariko araraba ikiganiro ashobora gukuramo ikintu kanaka tugushimire murakoze cyane uwo mwariko mwiganira ni Fabrice Nkurunziza uwo batazira kibiriti cy'imyampi mavuguvugu mavarugamba intore mu bandi wo duhura ziharana ngafora amakwavu nkazirasa ku mabondo nkamanya ingerekero bakanyita intera n'amacumu Fab uza ku kantu uvuze shaka kugira urangize
udukorera akantu agashaka kumara iminota 2 ko kwivuganye n'amazina Ego murakoze cyane rero reka nivuge nkuko nariko ndabavuga ni jewe kibiriti c'imyami mavuguvugu mavarugamba makira ibirenzi nakira abanyagitega abanyabujumbura bumva inyambo zirahuhura narazindutse amara urubanza nsitara urugamba magumyagu n'intambara muniha bwansirita nihiriza mu nkago nsimbuka umukuba vyagira umunyika sigicubwa cinovora icuma niho havuye iryo zina rero mumva abantu benshi banyikugura ko kibiriti c'imyami mavuguvugu mavarugamba intore mu bandi nararekura ntafoye nkaturira mu mitana nkarekurira mu mitangara batinya bagatenyenya barinda bakarindira gatahana ngorore nakeme inka narengukanye mu muhori gahura n'ikigabo kirekire kiterekwa nk'iki kiganiro turiko turahana ngahaye ikagikubita umutari w'ihembe se ngo murase ntiyaragitera mu mugore ngo murase ntiyarakirara hana rakarara iyo bwije ageze huwa numvise ariko nabi wenda ire kuri murasa amahembe amarira amenyo ku mabuye amara amavi yavura umwana na nyina basubizanya kumwikomo ibyo bintu baba biborotse canke bisanzwe biri mu mutwe cyo baba oya ni bisanzwe biri mu mutwe nivyo nasigiwe na basokuru nanje nkaba ndabimenyesha bariko baravyumviritse Fabio ndagushimire cyane kabisa murakoze gose Imana ibahezagire no hanyuma nimwakenera kuntumira muri Linox TV murantuma ko ningaha jewe akaranga nasigiwe na basokuru ndagasigira nanje abo nzosiga kandi nkagatanga ku buntu merci beaucoup abako baradukurikirana tubashimire cyane Fabrice nsubire ndagushimire cyane kabisa murakoze cyane baje kuri Fabrice ku rubumbiro ni chaîne yanje ni rubuga ngurukana bumenyi rwanje ko kuri YouTube no kuri Instagram barahakura byinshi murakoze